Daniel Mugisha hanyuma namutwibwira rero. Oh, nanje nitwa Rusi. Rusi amakuru yanyu. Ni impore turashima buke kuko biri kose. Mm, ejo mwaraturondeye ni nyuma yaho dukoze ikiganiro kuri mwebwe n'umwe mu ba mama canke abigeme bari mu bihugu vy'Abarabu bavuga ko mwamufashije kurungika amafaranga mu Burundi hanyuma ntiyayaronka, akabishinja mwebwe. Wewe waraturondeye uvuga ati tugirane ikiganiro nawe kugira ngo utange umuco kumbure Mm. n'abatazi vyinshi babimenye. Ijambo rigwanyu. Ego murakoze cane. Mm, Ahubwo Imana ikora igitangaza nanje nanarifuje nanje ko ntovyoja habona kugira ngo namwe mubimenye n'abandi batari babizi babimenye. mhm, Ahanini twebwe abakobwa turi ngaha Saudiya turafise ikibazo co kurungika amahera bivanye n'amaeta umwe ahantu aba ari, kuko twese tuba turi hamwe, ntituba turi mu muji umwe. Hariho abari muri kontra, hariho abari mw'ibarabara. Rero kugira ngo barungike amafaranga ni ibintu bitandukanye. Hanyuma ica mbere novuga, hariho abantu barungika amafaranga ku makarata, hariho n'abandi barungika amafaranga aciye ku ma location ariyo bita mape. mm, Hanyuma ivyo onye hariho abantu babikora babijejwe, batransfera ayo mahera. Ama jewe nanje ndi umukozi wo mu nzu, ndi umushagara nk'abandi, nkora mu nzu y'umwarabu, akazi gasanzwe ka misi yose. Ariko nuko naba naragize amahirwe yo kumenyana n'uwo muntu atransfera amahera, kambwira nti Rusi, ati wewe ko muzinanye n'abakobwa benshi bari ngaha anye mudufite turabafasha kurungika amafaranga. Nanje ati nta kibazo, kuko nanje mpora mpangayika kurungika amahera. Mu ncamake nuko ikibazo cahabaye rero, amahera yararungitswe mu ikarata, amahera arungitswe mu makarata andi akarungikwa ku mushoferi. Ukuri guhari, umuco uhari, jewe Rusi ntabwo ndi umusuma. Iryo jambo ndagiyamirije kandi ndarihakanye. Jewe ndi umukozi w'umugabo yitwa Salumu Ali. mm. Uri umukozi w'umugabo witwa Salumu Ali kuva ryari? Hoba haheze nk'umwaka ndamukorera. Salumu Ali mukorana gute? Salumu Ali wenda arazana ikarata, hama tukazishira muri groupe. Abantu badashoboye kurungika amahera tukababwira ati ikarata iriko irakora, hanyuma bakarungika ko amahera ari nk'amajana 8 y'amareyale canke amajana 9 canke 1000 bivana nayo umwe aba ahembwa. Hanyuma akaca atanga bordero, umukobwa yarungitse ayo mahera atanze bordero, wewe ukaca wandika ukaca umuhereza raporo uwo Salumu. Ati tuvuge nk'akarorero, ati Yarine yarungitse amahera amajana 8 y'amareyali. We Salumu aca agira ibiharuro akavuga ati amajana 8 y'amareyali havamwo idolari 198. Ukaca uraba ibiharuro uti uno musi yashanje y'idolari igeze kuri aya. Umukobwa avuze ati jewe nshaka idolari, bakaguha idolari. Uvuze ati shaka amarundi, bakaguha amarundi bivanye na yashanje ibihari n'uko yakora. Iyo babikoze gutyo, amafaranga wewe wabaye mu kibanza c'umukozi w'uyu Salumu Ali, amafaranga bayaronka gute? Bano bayarungitse bayahabwa nande? Yego, uyu Salumu amahera maremare iminsi 3 canke iminsi 4 kugira ngo aheze kuyatransfera. Bukeye bwaho haheze iminsi 3 aca guha kode. Kode ni message yerekana ahantu uja gutora amahera mu Burundi n'amahera utoro. Wavuze ati shaka amadolari, baguha amadolari. Uvuga ati shaka amarundi, baguha amarundi. Nuko amahera agaca batanga rero mu Burundi gutyo. Mm. Wowe no kuvuga ko mukorana ngaho muri Arabia gusa, ibyo mu Burundi ntubiraba? Oya, vyo mu Burundi oya. Iki gikorwa mukorana na Salumu kirabandanya n'inyuma yaho amafaranga azimiye canke n'ikibandanya?
oya muri iyi minsi kubera ico kibazo cahaciye sindiko ndabandanya akazi namubwiye ati numanze ubwira ukuntu woriha abantu kubera amahera yahagaze n'abantu batari bake uraba ukuntu woyariha ego hano nubwo bitari ngombwa ndabikubaza, ari ubusalumu wowe yaguhemba gute kandi ko usanzwe uri ku kazi ngaho iki gikorwa wamukorera yakiguhembera gute? Wahembwa ku muntu umwe umwe cyo ngombye kumenya canke yaguhemba ku kwezi? oya twebwe twari twaravuganye bivanye nk'abantu nka 200 yampaye inoti y'ibihumbi 200 y'amarundi niyo yampemba 200 gusa. Abantu 200 wa desamire y'amarundi ni ukuvuga nk'umuntu umwe aguha ibihumbi 10. Ego Mu ma audio ejo je nashize hanze hariho audio ubabwira ati ahubwo nimushishikare murungike kubera yuko nubwo vyagenze gutyo igihugu kirabandanya. Niyo mpamvu ndakubaje kino kibazo, aje ma audio bayarungitse kandi igihugu carahagaze. kuva kiriya gihe ntabwo akazi kabandanije neza kuko nanje narabonye ko umengo hoba harimo intama ntabwo babandanije barungika amahera kubera ko mbona yakwamye no gwambye abantu barungika amahera nibarungika amahera jewe ronka amafaranga nzobariha nyuma narabonye yuko umengo harimwo agahaze. Tugomba twumvikane neza hano vyacitse. Inyuma ikibazo ndakubajije uko wacishuye ntivyumvikanye neza, wisubiramo kwishura nkuko wishuye. Muratwumva? Uko bigenda nabi inyuma yuko bikije kibazo c'amahera bose yavuga yuko bamwishyuye amafaranga ntabwo abantu babandanije barungika ukuri kwamye kuko jewe telefone yarapfuye none nubwo yayo ngaha ari ndetse yo gufotorera telefone yarapfuye iruma n'abandi telefone yo kwanga rero cahabaye WhatsApp yanje igiye guhinduka rabba nabafye ngo nabaprotse or nshobora kufa WhatsApp inoze kumazihagarara eje nyene telefone yafuye abantu besha ma WhatsApp y'amajibi aguma avumo nishize kagenda ariko je sinigeze nyegera eko kazi kandi nashize no muri group izina ryanje nini ni muyihane mu ndondere kuri zineme kuko yaba ndi umusoma sinari kukwi kokoro canke sinari gukireya yindi group ngo ndabaronde Jeff sindubatse afise abana batandatu ndumo umunsi naje kuronderera umuryango uko hagarara neza, imiryango yabo hagarara neza turonkere zikwiye canke nimba wicaye neza amarezo ariko aracikagurika. Raba akantu wokosora ugumiza telefone hamwe uyigumize hamwe aho twumvikana neza. yewe ndicaye ndi uruhande rumwe natu Okay, uyu munsi abarungitse amafaranga mu Burundi bariko bayasaba wewe, uranyumva? Uyu mubose wawe none wewe ko uvuze ko akoresha amakarata ngo iyi yahagaze iyi ntiyahagaze, akorana na bande? Akoresha abandi? Hari abandi bantu bakorana ko numvise umengo si nk'uvuga benshi? ego je abantu nabo banzi nko kuri 5 na jewe ndimo ego bakorana n'abandi jewe rusi namukorera nk'umukozi wiwe haro n'undi yitwa Ruiza nawe nayamukorera n'undi bita ngo ni Dadarawo nawe nayamukorera n'undi mundarara yitwa Aisha nawe naramukorera n'undi yitwa Bamasuma yaboni bonzi nawe ni ku ruhande rwiwe nawe nagakora ego. none wewe kuvuze ngo muri minsi kubera ko bisa n'ibyabaye nabi mwashusa nk'uhagaritse, abandi nabo barahagaritse canke abandi igikorwa kirabandanya?
je ntavyo nzi, je ntabwo nibo tutavugana nabo, je ndi ku ruhande rw'iwanje, ariko ico nzi co nuko je ndabizi ivy'iwanje, kira muntu wese arabizi iwiwe, ko je nari nibereye ku kazi k'iwanje, ndababaza ngo mbe muko murabandanya mukora canke ngo zari zine zari zitanu, je ndabizi ivy'iwanje gusa. amafaranga, igikorwa cy'uko amafaranga ahagarara ntahabwe beneyo cahagaze kuva mu kwa kangahe? Ni mu kwezi kwa kabiri. Umunsi mu kwezi kwa kane itariki indwi, urumva haraheze amezi abiri, nivyo? Eh, amezi abiri ntarashika, ariko nabiri aburamwo iminsi, numva ni nk'abiri nyene. Mu makuru mfise je hariho n'abarungitse amafaranga mu mwaka uheze n'ubu batarayaronka. None abo bose bakorera uyo mugabo baca baza kubazwa Rusi. Oya, turiko tuvuga ku ruhande rwawe ntaco. Erega irya groupe bakreye, abavuye hirya no hino bose baje kuja hamwe, nico gituma ubona buremere bwose babwikoreje kuri jewe. Ni naco gituma je ndiko ndavuga yuko je ntari suma, je ndi umukozi nk'abandi. Baragiye bararonderana, baca barakreya groupe, baca baja hamwe. Umusaraba wose baca bawikorera je Rusi. Je mfise urutonde rw'abo nanditse rwabacishije amahera kuri jewe bariho. Urutonde rw'abarya abandi, ariko bari bose baciye baja hamwe kugira ngo bankorere inkono ishushe, ariko kuri gutegerezwa kuja habona. Rose ntidushaka ko wakorera inkono ishushe, kubera ko birumvikana ko atari we yarungika wenyene, ariko Yego me ndakumva. aravuze ati ntidushaka ko bagukorera inkono ishushe kandi wumva hariho abandi bakorera uwo muntu. Ariko none mwebwe ku ruhande rwanyu, we ku ruhande rwawe, abantu uzi barungitse amafaranga bacishije kuri wewe batayarose ni bangahe? Jewe ku rutonde nanditse abacishije amahera ku mushoferi, abantu bacishije amahera ku ikarata nzi abantu 60. Abantu 60? Nivyo kuko amagurupe je maze kubona arimo abantu barenga abo. Rero nyine nkuko bivuga ati bose ntiboraba wewe, reka tuvugane ku ruhande rwawe, nkuko mbere nivyaba ngombwa n'abandi turabarondera, kuko abantu babuze amafaranga bagomba kumenya umuco n'ukuntu baronka amafaranga yabo, tunagire effectif, tumenye ngo amafaranga yagiye nangahe. Wewe abantu 60 bakucishije ko bacishije amafaranga kuri wewe bayahujya mugabo, yose hamwe bari amafaranga ngahe? Kuko numva ko wafashe umwanya wo kwitatura kugira ngo ubitandukanye n'ivy'abandi, byumvikana ko n'amafaranga uzi ukuntu angana. Urabona ubu ndi mu kazi, nk'ubu nicaye mu gikoni, ntabwo ndi hafi y'ikaye. Bisaba ko ndinda kuva mu gikoni nagiye gufata agakonegisiyo, kubera ahawanye mu nzu z'abara bakuvise uri kw'iterefone agwa bahamagara. Jewe nariko ndavuga nti ku ruhande rw'abarungitse amahera ku umushoferi dukoresha n'umukenya yitwa Hassan, nawe nimba yokenerwa nobaha inimero zo mukamutelefona mu Giswahili, nawe niwe yocira urubanza ashaka gatanga umuco. Je nta musi n'umwe Hassan araja gutora amahera kuri location ngo yanzaniye je Rusiya. Amahera yarayatora akayashira boss niwe waje kuyashira kuri banki akayatransfera. Amahera yaza ku makarata, je nandika raporo ati yari narungitsaya amajana 8 canke amajana 9 canke 1000 canke 2 bivana nayo umushahara. Hanyuma nkatanga raporo ati nta musi n'umwe jewe nigera ntora amahera mu kuboko, n'uruhera rumwe gwire yari sinzi ukuntu rusa ngo yamaya nayo umukobwa. Ni message gusa nandika ati nakayatanze amahera amana wakaverifya basi nuko. Birumvikana. Rero nariko ndabaza ivyo nyene wanditse, abacishije kuri wewe bacishije kuri Hasani agashikira ujya mu bose nangahe? Wumvise ko ari nka 60, wagereranije ni nk'amafaranga ngahe? Amaze yagoranye mugo ndabona muragarutse. Connection ni nke. Narimbaje ati none ni nk'amafaranga ngahe? Akavura kariko imvura iri kwiragwa, akavura kariko karagwa nico gituma. Narimbajije ati none ni nk'amafaranga ngahe ayo ayaciye kuri mwebwe?
navuze yuko bisaba yuko ntora ikaye nkaharura hama nkaguha icegeranyo ku mutwe ntayo nzi. nta no kugereranya Muga ndibaza nk'ibihumbi 70 canke 81. by'amareyale. Eh, Ibihumbi 70 by'amareyale mu madolari biri muri mwangahe? ivyo n'ibiharuro bisaba calculatrice ntavyo nomenya ku mutwe nyakuba. Ikibazo. Hanyuma rero twebwe hano ntituriko turagucira urubanza nicyo tugushinja banashaka, ahubwo nk'uko bivuze burya two turagufasha kuko abantu barungitse amafaranga bayacishije kuri wewe bayahurya mugabo wagarutse. Egome, Abantu barungitse amafaranga ibi rero ibintu nabi. mm, abantu barungitse amafaranga bacishije kuri mwebwe, urumva ko batobora kubabaza nubwo nyene bigaragara ko namwe mwari abakozi. Niyo mpamvu nakubajije amafaranga wakorera nayo bahembwa kugira ngo abantu bumve inyungu wakuramo. Egome, Ngomera kubaza ikibazo nka wewe yaba uri muri aba barungitse amafaranga hanyuma ukayacisha ku muntu umwe muri bajya bayagucishijeko, ubu nk'ubu amafaranga abuze uba uri kuvyitwaramo gute? Marizo yagoranye ariko twongere tugerageze turabe. ubwo connection zimeze neza biriko biracikagurika. Nariko ndabaza ati nk'ubu wowe yaba uri mu bantu barungitse hanyuma ugacisha kumwe muri bajya bagucishije ko nawe ukabura amafaranga ku bwawe uri kurabyitwaramo gute? Nta guciriye mu byo uvuga naje abiwanje barimo babiri abana ba mwene wacu bari muri kontra babiri barungitse amahera amajana 99 barimwo. Mm, Sikuvuga kohewe nanje ndababaye kuko nanje abanje barimwo kandi nanje ndi umukozi nkabo ndazi imvune y'aya mafaranga. Aho umuntu ntiyiko mu mugongo imbavu ntabwo atari no muri iki gihe c'amafungo ndazi tira umuntu arara kuko nanje ndi umukozi wo mu nzu ndabizi ukuntu bibabaje. Naje sije nezerewe kuko nanje ndababaye muri bo. No. yego, aho birumvikana ko batarira gusema. Hanyuma reka tugare icyo kibazo nyamukuru rero, mbere ni mu nzira no kurangiza. Uyu mubose wawe uyu munsi yumvise ibiriko biraba ko ubimubwira byose aca yishura gute? Cyo ijambo mbarira no kwambwira nti umwanya n'umwanya arose amahera ategereza kuriha abantu bake bake. Nta munsi ntamubwira yuko abantu bakeneye amafaranga nawe ni baramutelefona avuga yuko ategereza kubariha. Sarumu ntariko arahakana aya mahera avuga ati nk'amahera yugaraniye mu makonte, aravuga ati amahera ari bloke muri konte kanaka ni karata ziriho umunsi n'umunsi bayuguruye nigereza gutanga amahera. Aya nayo yangiriye ko ikibazo bwa muhungu yayanyivye kuko we yasiguye avuga yuko ajya amahera ngo ari umuhungu witwa Malik ari Madina w'umunyeshure bagya bibaza kugikoro anino ngo niwe yayamutwaye. Jewe niko yansiguriye ambwira n'ifoto ye warayitanga muri groupe aratanga n'amazina yiwe, ariko rero nagiye gutangara umva ngo umunsi n'igisuma. None nico nagomba ndakubaze igituma nakwaje uko avuga, twagira twumve ibinyene avuga ko avuga ko yayibwe harimwo ayo yibwe. Yibwa ngahe? Urumva ko atayibwe yose hariyo bamwibye? Jebo yambariye ko bamutwaye miliyoni 78 y'amarundi niyo ariko arakurikirana kuri urya muhungu 78 miliyoni niyo ariko arakurikirana kandi ngo yaragiye kugiranira amasezerano n'uyo munyeshuri ari Madina nawe ntayahakana. Jewe n'urya munyeshure twaravuga ndamubwira ati ariko ibintu muko muragira sivyo, jewe agomba no kumbwira nabi ndamubwira ati jewe nta kazi nagwaye nimumenyane na boss. Ndamubwira ati je nta birebire tuvugana kuko je gutukana si impano yanje, niwe napambana na hali yangu je nibereye ku kazi nawe nimumenyane. Okay, none bamaze miliyoni 80 nizo zagiye uyu muhungu, we yavuze ko bayamwivye gute?
mu gutransfera amahera ngo yamwizira kuko we nari wafise ikarata barubika ko amahera bamva ari ukuntu baje ntavyo nzi ukuntu bayacisha hirya mu mabanki hirya no hino kuko ino muri Saudiya ngo urungitse amahera menshi ku ikarata imwe baca bayiburuka bakaca bayugara abasaudiya rero bisaba ko ugenda utandukanya amahera uyu ukamuha inusu akakurenganishiriza akayajabutsa uwundi ukamuha make akakujabukaniriza kuri banki uyundi gutyo niwe rero yakwamye ngo aya mahera carayaterura iyo niyo nsiguro yatanze niyo nsiguro yavuze yateruye gute yarayarotiye yarayatwara urumva wewe ko hatabaye ikibazo cyo kugira niwe yarayafise agiye kuyarungika rero ntiyayarungika niko yasiguye avuga yuko bamutera miliyoni 8. Okay. Ndumva ntivyoroshe hano birasaba yuko tuvugana tubanje kumenya kwanza ibiharuro by'abantu bakeneye amafaranga ayo bemera kuko abantu bo bayo bavuga maze kumva ibiharuro byinshi birenze mugabo rero nka wewe ikintu no gusaba nuko woza kuraba kubato kanya ukagerageza guteranya amafaranga wawe yaciye kuri wewe kuko icyo no guhanura nuko icyo no guhanura coco nuko utoja kure y'ibi bintu kuko abantu bagucije ko amafaranga babwirizwa kukuraba kuko hariho abatazi uwo mugabo niyo baba bamubona urumva ko bacisha kuri we kandi bamuzi n'abamuzi niyo mpamvu baraba wewe nawe ukamwagiserera kugira ngo abahe amafaranga. Guys, amakonegisiyo ari kamera nabi reka twongere tumuhamagare twumve yuko byo ukuntu vyogenda twumve ko yotanga icizere kirenze iki ariko aratanga. Rose mu kurangiza ikiganiro wobwira iki abantu bagucije ko amafaranga nk'ijambo ry'indemesho? jewe nk'ijambo ry'indemesho nobabwira nuko badashobora kuntahura. Ijambo ry'indemesho ndababwira nuko Salumu ntiyapfuye ari hari ngaha Saudiya, Rusi ndahari ntabwo ndiko ndabakwepa, nibamenye yuko telefone yampfanye nkuko nabo yobapfana ariko sivyo ndabasabiye. Ikigira kabiri ndiko ndavuga nuko Salumu yemeza yuko amafaranga azoyariya kuko nayahakana. Ati Salumu yemera ko amafaranga azoyariha mugabo ntayariha. Je numva nipfuje ko nca mvugana na Salumu. Salumu avuga sumurundi? Umurundi aravuga ikirundi, aravuga n'igiswahili, nimvuga yo ngaho i Bujumbura. Ururimi rwose bavuga icy'ingenzi nuko je mba ngomba ko abo bana baza kumva ivyo twavuganye ubundi bwo je twavugana mu rurimi rwo rwose mugabo mba shaka ko ivyo twavuganye abadukurikira baza kubyumva. Hano ndavuga cane cane aba batwawe amafaranga yabo, babatwaga amafaranga mu buryo budasobanutse. Bino ni ibintu navuga ngo bitabaye ubwa mbere, burya nubwo niko ndavugisha wewe niko nza kuvugisha n'aba bandi. Inshuti zanje ndabashimiye cyane, ntibikunze ko turangiza ikiganiro neza na n'uyu ariko ngomba nongere ndamugerageza guhamagara rimwe ndamubaze ijambo yobwira abakobwa abagore izi nkumi barungitse amafaranga ndakeka n'abahungu baba barimo nubwo atari benshi, ijambo yobabwira kuko bobo barahangayitse. Okay, mwavyumvise wewe arangiza avuga ngo reka ngeze ngaha, arangiza avuga yuko wewe ahari kandi mu by'ukuri adahakana ko bamucije ko amafaranga. Ikintu tugiye gukora ubu tugiye guteranya amafaranga bamucishije ko, hanyuma ikindi nabemereye nuko nzorondera Salumu nawe tukavugana tumubaze wumve ko yemera ko Rusi ari umukozi we kandi atahuriye n'amafaranga, niyayemanga tuje tumubaza ikigiye gukurikira kugira ngo atunganirize abo bene amafaranga. Murakoze, nshimiye
nimwe kuri iki kiganiro, nongera nihanganisha cyane cyane mwebwe mwabuze amafaranga yanyu. Je birambabaza cyane ko muri Arabia Saudite ndavye ukuntu muruha no kuri. Eh, Sinzi ko abadukurikiye boraba ikintu bita umucakara ukuntu akora. Mu Burundi nta bacakara bahari kusanzwe. Niyo mpamvu gutahura umucakara byo bagora. Hariya bafise terme canke ururimi bavuga ngo bita shakara, umukozi. Ariko shakara nyene ni umuja. Babakoresha nk'abaja, bakaruha, bagahwera. Hari n'abo bakoresha ibitabaho, abandi bakabajira gukora mu zindi nzu. Urumva umuja, sinzi ho mwumva umuja ico arico. Mu Burundi umuntu ntiwomugira umuja ntiyokwemerera. Niyo wari perezida, umukozi ukamugira umuja ntiyokwemerera. Bagomba kumukoresha umucuritse. Ni ukuvuga hariya bakoresha umukozi gusumba uko waje kwa perezida akagukoresha uko ashaka kandi ari perezida. Byumvikana ko urwego biyiha mu kurenganya abirabure canke n'abazungu dayire bakorayo, abarabu bandi barabarenganya, rurarenze ukwemera. Niyo mpamvu rero babise shakara mu Congereza ni umukozi canke umuja. Sinzi ko nakivuze neza ariko nicyo gisobanura. Rero barakora bakaruha cane, amafaranga bagahera ukwezi gushika itariki 30, amezi abiri, amezi atatu, bagaca bayabatwara vraiment. Umwana yaraye inzara, arapanze, n'ivyaha birasumbana. Bano bantu bakora bino bintu bakwiye guhanwa. Akantu ngomba ko nyene je kurangirizako, sinkunda ko izi nkuru zo muri Saudiya ndazicanga na politike oyaye. Mugabo leta irakwiye kuraba ukuntu kano kantu yokabafashamo, kuko bano benshi bakora n'ibyago nabo leta yafashije kugera muri Arabia Saudite, bariko bamara y'umwaka abandi amezi. Ariko ikibazo bafise, igituma biyibwa ni ikibazo cyo kuvunja amafaranga. Jewe narababwiye tune ko leta yabafashije ikabajana muri Arabia bakabugura n'amakonti. Kubera iki mutagira konti to konti mu amafaranga mu Burundi ngo kugira ngo muce babavunjira muri hariya muri banki? Uwampaye akaroro yambwiye ati je narayarungitse amajana 2 ngo nta n'ibihumbi amajana 5 bampaye, ngo nta n'umuriyoni bampaye. Murantunga ugute? Ngo muri iyi minsi nyene ngo aho bariko barakora ibintu vyo kwiba amafaranga, ngo narayarungitse ngo idolari yarigeze ku bihumbi amajana 5 menga ngo yambwiye amajana 5 n'indwi na 10 gutyo, hagati y'amajana 5 na 10, amajana 5 n'indwi, nawe yakekeranije uko nyene. Ati nta mafaranga mu majana 2 narungitse y'amadolari, amafaranga yarimo amajana 2 y'amadolari, nta mu miliyoni w'amarundi bampaye. Ati bampaye amafaranga ngo ibihumbi amajana 6 ngo birenga gato, ngo nahombye ibihumbi byinshi. Nanjye narabiharuye sanga ariyo mpamvu biyibwa. None ibaze guhomba ibihumbi amajana 4 ni hafi ngirane. Urumva urungika nk'igihumbi, amafaranga abamwo nk'igihumbi cy'amadolari, uhore mu marundi ntiboshobora kubikora kuko wohomba menshi. Niho murabyumva, aho woronka nk'imiliyoni, umva woronka imiliyoni nka zingahe, nka 2 ugashoronka mu miliyoni n'ibihumbi amajana 2 cyangwa amajana 3. Urumva ko namwe urumva ko biba bigoye. Leta rero ngaha yoraba igafasha bano bantu ko bacije muri banki babahereza akadolari bakaza kwivunjishiriza, kuko ngo bavunjira makeya cyane. Niyo mpamvu bahomba. Nk'umuvyeyi leta ibyo nizivyigeko. Ndashimiye rero mwe mwadukurikiye, na mwese mugira ibibazo mukatwitura kugira ngo tubishikane kure. Twebwe tubikora nk'urukundo, nta kintu tugoza abatwitura, ntaho tubatuma, nta mafaranga tubasaba.
nawe nimba ufise ikibazo unyaruke utwiture hanyuma tugufashe mu buryo bwo kubigeza kure. Kumbure ndakeka hano leta yo iba yamaze kumva icyo gukora kugira ngo bano bantu boroherwe. Akoze Jean Daniel Mugisha, WhatsApp iriko ngaho oyo sindakwitanga kandi muri abantu munkurikira mwiravye aho hasi muca muyibona niyo ntoyisubiramo. Murakoze.